komera muca mubona ko ubwoko bw'utu tuntu izi ni grenade shasha bahinduye muca muza muraraba ahantu hari bene utu tuntu mugaca muza muraraba hakiri kare murabibona ingene bimeze. Grenade ubu unyabazanye izi zimeze nk'amabike, ushobora kubaza ngo ni bike kumbe ari gisasu amabombe. Umwana ajanga kuyugurura ngo ni ikaramu ikacibusambura amaso. Ngira murayibona kuri uyo mwana ari ngaho. Sawa murakoze. Ayo majwi yose mu kanya gatoyi muri aya makuru mugiye kuyakurikira ku buryo burambuye. Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri imbonesha kure ya Hejuru TV ahereriye. Uyu numwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije ku murango kuri uyu wa gatandatu mugiye gukurikira byinshi birabana n'igisata c'umutekano. Hari amakuru menshi rero atugezeho muri uyu mwanya tugire tubashikirize nuze gucikwa. Gusa imbere yuko tubagezaho ingingo nkuru twabateguriye ku makuru tuza kugaruka ko reka tubaramutse mwebwe mudukurikira muri mu bice bitandukanye ku mpande z'isi zose, bari ku migabane ya kure, abari ku mugabane wa Afrika no mu gihugu c'u Burundi, mere mu ntara hamwe no mu bisagara. Mwese turabahaye kaze. Muramenyereye ko iminsi yose tubatoreza amakuru avugwa mu bisata harimwo politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, tangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo hamwe n'ayandi makuru menshi tubatoreza bivuye mu masoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Muri uyu mwanya rero mu makuru tugiye kugaruka ko hashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Mukanya gaheze hari ku isaha 6 zo kuri uyu murango hari umupolisi ari ku bwinjiro bw'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ntariko aravyorusha, arabangamiye cane abari kubaja kuri indege, ariko arabakorera ibintu bidashemeye, ibintu bitanejeje. Muri aya makuru rero mukaza kubikurikira ku buryo burambuye. Hari n'amasanamu rero muri ko murabona ariko arahabwa n'amahera menshi. Ivyo byose nk'uko vyagenze muri aya makuru turayafitiye ku buryo burambuye. Nayo kandi nk'uko muhejeje kumviriza amajwi twatanguje aya makuru, hari amakuru menshi ariko haranyuragirana ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse abantu benshi bakaba bariko barahanahana ayo majwi ku mbuga zitandukanye harimwo WhatsApp na Facebook. Gusa ubushikiranganje bw'intwaro hagati bugira ico ubishikiriza. Ivyo rero ngo ni bisasu, ngo vyoba bimeze nk'amakaramu yoba akoreshwa n'abana canke ibikinisho. Ivyo ngo hari n'umwana vyoba vyaraturikanye nk'uko muza gukurikira amajwi y'abenegihugu. Gusa rero umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano akaba hejeje gutangaza amakuru ku buryo burambuye ibimaze imisi bica ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga ko hari ibisasu biriko biratorwa mu gihugu bimeze nk'ibikinisho vy'abana. Ivyo Pierre Nkurikiye rero yoba yashikirije mukaba mugiye kubikurikira muri aya makuru inyuma y'aya majwi agaruka kuri ivyo bisasu ngo biriko biraturikana abana batandukanye hamwe n'abantu bakuri. Mukurikire ayo majwi turaza kugaruka n'ivyo Pierre Nkurikiye yoba yashikirije, tuze no kugaruka ku vyabereye ku kibuga c'indege ca Bujumbura kuri uyu murango. Komera muca mubona ko ubwoko bw'utu tuntu izi ni grenade shasha bahinduye. Muca muza muraraba ahantu hari bene utu tuntu mugaca muza muraraba hakiri kare murabibona ingene bimeze. Grenade ubu unyabazanye izi zimeze nk'amabike, ushobora kubaza ngo ni bike kumbe ari gisasu. Muraba rero mubandanye mweraguza cane ngaho onya pembeni y'imipaka muca mubona umuntu mubonanye aka kantu muzoce mushira kw'irori aka naka grenade
Jambo wa ndugu, mimi nasema hivi, simunaona ile mabike haiko mabike, ni mabombe ile make batoto betu bebiko mwe grupe basi pime kulogota ile mabike, haiko mabike ni mabombe. Angalia baba balilogota zile mabike gisi banakuwa biko mu hospitali saa ile mera njo kwenye niko. Antukaba ndugu yangu benye biko na watoto bana logota mabende basi pime bakataze batoto hata bakaone mabike basi logote. Banduku mutusaidie sana, banduku bamufamunie, banduku tusipate shida sasa yenyewe baba wanapata. Kila mtu amwambie mtoto wake asipime kulogota bike munjia. Abantu bo muri groupe murabona ayo mabombe nayo agezweho. Ayo mabombe niyo agezweho, umwana arashaka kuyibona mwibarabara akamenya ko ari ikaramu atoye cyangwa umuntu akuze kiyumvira ati ikaramu nziza. Asha nimwashika muhira ndabibasavye, nimwashika muhira mwegeranya abana n'abadamu banyu mubabwire ko ari atari ayo n'amabombe. Umwana ajanga kuyugurura ngo ni ikaramu ikacibusambura amaso. Ngira murayibona kuri uyo mwana ari ngaho. Sawa murakoze. N'abenegihugu bariko bavuga ibiriko biraba ngo ku makaramu arimwo ng'amagrenade. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwo burabeshuza ayo makuru. Tubisubiremwo, turabeshuza ayo makuru amaze iminsi aca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hari ibisasu biriko biratogwa mu gihugu bimeze nk'ibikinisho by'abana. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubwo bushikiranganji bw'intwaro hagati, avugira ubwo bushikiranganji akaba hamagarira abanyagihugu kwitondera inkuru zose zica ku mbuga ngurukana bumenyi cane muri kino gihe himirije amatora. Pierre Nkurikiye akavuga ko hatavyegeranyo biratangwa n'igipolisi canke izindi nzego z'umutekano bivuga ko hari ibisasu biratogwa hirya no hino, naho rero hatabuze kimwe gitorwa bivanye n'ibihe igihugu caciyemwo. Pierre Nkurikiye rero yemeza ko hatari vyo ari ibihuha ngo biza kugira bihungabanya abanyagihugu nk'uko vyamye mu bihe biheze himirije amatora aho havugwa ba rukoti gutera inshinge hamwe n'ibindi. Agasaba abanyagihugu kwitura inzego z'umutekano mu gihe bumvise canke babonye inkuru ziteye amakenga, kuko amakuru yose aca ku mbuga ngurukana bumenyi ingataba ariyo. Niwo muco rero Pierre Nkurikiye yoba yashikirije kuri ivyo biriko bivugwa ko hari ibisasu biriko biratogwa. Mu kanya gaheze hari ku isaha 6 z'umurango umupolisi ari ku bwinjiro bw'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ariko aravyorusha harabangamiye cyane abari kubaja kurira indege mu kubaka igiturire. Urenganye wese ngategerezwa kumuha amafaranga. Hari ayo masanamu muri ko mubona rero yariko arahabwa amafaranga, abarengana bariko bamwidogera cyane basaba ko abategetsi bamujejwe bohanyarukira bakamuhindura ku neza y'abaca kuri ico kibuga c'indege no kurengera gisura y'igihugu c'u Burundi. Mwumvirize rero n'ayandi majwi nkuko mugiye kumenya ibirimwo. Yo Mutamba, kuri ico twe ntitukivuga, twarumiwe. Umugabo bamwishe ariko munsi wa gatatu baca bagira ko bamuhamba. Umugore nawe baca baramubura, baca baja kumurondera iyo bamwiciye. Umwe mu bamwishe yarafashwe ari mu centrale mu Rutana, niwe yaciye ababwira inkoni zimuduhiye agize ati gende murondera umugore nawe aho twamwiciye, niwe twahereye ko kwica aha naha tumutaye mu mazi. Baca baragenda kurondera bacamusangayo, bagiye kumurondera baramubona basanga bamuciye amabere n'igitsina barakuyeko n'umwe wo hepfo barawuhimbuye. Basha imiryango y'uwabo iraza iravuga ati umuntu no wiwacu by'ukuri koko. Baca baramutwara ku maziko baramuzika. Rero nawe baciye bamuzika ku munsi wa gatanu, mugaku wa gatandatu ku mugoroba. Urumva ko yamazeyo amasaha 28 yonyene. Ku wa gatandatu ku mugoroba umuntu nawe yarashitse muhira, kandi bagiye babona ari ku moto bazananye n'ubundi mugabo buruka imoto. Abo babaguze ati turabonye umuzimu noneho karabaye. Ati ibi bintu nibiki? Ati wewe uri naka? Ati je ndi naka. None wewe ko tuzi twaguhambye ejo bigenze gute kugira ngo ageze ati murakihumire Jesse nigeze mpfa. Urumva ingene vyagenze, bagize ati ntituvyemera.
ahubwo umuzimu ntunywa amazi, reka tuguha amazi unywe turabe kuyanywa. Yaranyoye bona ntacabaye, bamuha ibiribwa bona ntacabaye, aranashima ati nukuri murakoze. Abazi gusenga basenzi baca bahera ngaho nyene bakubita amasengesho, bamutwara mu vyumba vy'amasengesho niyo yaraye. Bukeye rero mu gitondo niko gushobaduka abantu baza gutangara ivyo bitangaza, kuraba impuzu bamuhambanye nizo yaje yiyambariye kurya nyene. Urumva na nubu biracyasize umutwe. Kwa Mungu rero aca yirirwa ari urwembembe rw'abantu n'abakomiseri n'abo kw'iradiyo baraje kabisa kumuraba kugira ngo baronke amakuru. Rero wewe yaciye ababwira ati jewe kuva mu gitondo aho hari mu masaha 9 kuva mu gitondo ho bambara iki bibazo ndarushe kandi ndumva ibise birafasha, ahubwo ni mu ntware ku bitaro. Umugore baca baramutwara ku bitaro kuvyara, bamanza kumutwara kw'iradiyo barabe ko akomeye. Rero nubu amakuru ntayo turaronka ingene bimeze ku bitaro, nta makuru turaronka kweri. Rero uwo mugabo bazananye ku moto nawe baca baramufata, kandi bariko baramubaza nawe yavuze ati nukuri uyu muntu ntiyigeze apfa, jewe bariko baramvungurira ibisoya ikigarye. Tucumva ayo majambo baterefona bavuga ngo yapfuye, ngo bapfuye, niko guca tuza turanyaragurika kugira ngo tubahumurize ko bakiriho. Rero umugabo ubu ari mu minwe y'igipolisi, yarafashwe nawe nyene ku mvo z'amatohoza. Kandi n'umwe yabica mw'iryo joro baramuzanye ba komiseri baramubaza ati uwo wishe n'uyu, aza ati nukuri jewe nishe n'uwo nyene. Urumva ko bigoye gusigura, barakenye ifatiro. Yesu nashimwe cyane. Aho muri kumbukumbu ya Mutabira ndabahaye mwiriwe, abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Nguyu wa muntu yazuka, turamurungitse ku mafoto. Uyu muntu ni uwo ku mutumba wa hafi y'Imuzye. Rero amakuru avugwa mu by'ukuri, urupfu rwiwe rwabereye hafi y'aho jewe nkorera ibikorwa by'Imana, hafi yo kuri paruwase y'ishengero rya Methodiste ini ahitwa ku Mugamba, hafi gose. Hanyuma uyu muvyeyi yarishwe by'ukuri yarishwe. Izo mpuzu mumubonana nizo bamuhambanye, kandi uwamwishe yaragerageje kumucacura amabere. Hanyuma nyuma yaho by'ukuri barabonye aho yamutaye, kuko yamutaye mu mazi. Hanyuma abo ku mutumba nsanzwe nkorerako ibikorwa by'Imana baciye baja kumushingura ku mutumba bita Buyaga. Uwo mutumba w'Ubuyaga uri muri komine Giharo, uhanye urubibe n'umutumba wa Muzye. Iyo mitumba yose iri muri zone ya Muzye. Rero baramushinguye ku musi wa gatanu ku mugoroba mu masaha ya 10:00 bari bamushinguye. Ariko igitangaje, ku musi wa gatandatu amasaha y'umugoroba twari dusanzwe dufise umushitsi w'iteka, musenyeri w'ishengero rya Methodiste ini, yeni cubahiro Sinzohagera Emmanuel, asanzwe arongoye n'inama nkenguza amateka y'u Burundi. Twari dufise rero uyo mushitsi arenganye, niho uyo muntu nawe yazanwa n'umumotari avuga yuko amusavye kumwunguruza. Hanyuma mugabo baravye ishusho
basanga ni wa wundi yapfa. Impuzu bamushinguranye nizo, murabona na eswime yari asanzwe afise imeze nk'igikoyi, niyo nyene bari bamuseguje. Hariho n'ibimenyetso vyinshi bagiye bararaba uko yarari n'utwo yari yambaye mu muhogo nk'akagufu yari agafise ako nyene babonye. Mbere n'umuryango wiwe, papa wiwe na mama wiwe baraje baremeza ko umwana wabo ari uyo nyene. Yari afise imbanyi n'ubundi yaje afise imbanyi. Rero mu makuru makeya rero ni ukuvuga ko bamujanye mu muryango, umupastori yamwakiriye kuri urwo rusengero paruwase y'Imuzye, yaciye amushira mu biganza vy'Imana, aramusengera, hanyuma aca aramutanga mu ntwaro kugira ngo bamujane mu muryango. Ashitse ku mutumba yaciye aramukwa muri ako kanya, bigaragara ko yambanyi ikimufata, bacamujana ku bitaro. Rero kugeza ubu kubera ko twaciye tuva muri ako karere, ubu ntituramenya ayandi makuru. Ari mu bitaro kugira ngo yibaruke. Nibaza ko aho bukera duhava tumenya ayandi makuru uko abandanya. Murakoze abo muri kumbukumbu. Nayo makuru naho ari maremare tubahaye nuko bimeze, ayo dusanzwe tuzi, kuko n'abapastori bamusengeye, abapastori bagenzi bacu, kandi n'ivy'ukuri dukora mu karere kamwe. Jewe aho nkorera naho uyo muntu yari asanzwe aba kuri uyo mutumba nyene. Ayo n'amakuru y'ukuri tubahaye, mwirigwe neza. Iyindi nkuru itangaje rero, kandi ni Imana ntawe ubizi ko uko biriko biragenda. Uyo mugore mubona bahejeje kumwica, baciye abo bagizi ba nabi bishuye umukenyezi, baciye birukanga bicira umugabo wiwe nawe bamwiciye hampande y'urusengero aho nsanzwe nkorera ibikorwa, hampande nko ku metero 50 uvuye ku karimbi kaho itongo ry'ishengero nsanzwe nkorerako riri. Ku metero 50 niho bamwiciye, amaraso mu nzira yari yuzuye. Uyo nawe yapfuye inyuma y'umukenyezi wiwe, kuko yariko arahunga asize abonye umukenyezi wiwe bamwishe. Murumva ko ari ibintu vy'ukuri, inkuru z'ukuri tuzi, atari zo guhuguza canke zo gusakuza. Si ugusakuza, nukuri kose. Nuko rero ababishe barafashwe n'inyamiramabi, bapfungiwe mu gasho ko mu ntara ya Rutana, ego mu mpimba ya Rutana niho bariko barabazwa n'inyamiramabi ukuntu catumye bica abo bantu. Rero nibitangaza cyane, kuko umuryango wiwe nawe umaze kwemeza ko uyo muntu ari uw'iwabo. Urumva biratangaje cyane. Yafise imbanyi n'ubundi yaje afise imbanyi, ibimenyetso, ishusho, byose impuzu bamushinguranye nizo nyene mubona yambaye, zisuko nyene, nivyo bamuseguje, akantu k'agagufu yambaye mu muhogo, eka byose sawa.
Yemwe iyo si inkuru mbarirano rero sinzi yuko hari umuntu wino woba ufise amakuru. Yego muri make uyu muntu yarishwe mugabo hamanje kwicwa umugabo wiwe. Amaze kwicwa umugabo wiwe baramuzana wamwishe mbere yaje amutekeye kwikinga uwo ababishe barabafata. Mu nyuma uwo mugore wiwe nawo haheze nk'iminsi 2 umunsi umwe mbere uca bamutora mu mazi yishwe akerewe abamumenye umutwe uko ngene nabonye ifoto yiwe y'urupfu rwiwe kuhamba koko nta n'ivy'imbeshere n'ivyo kuko abantu bose kuko yarasanzwe abe ibuyaga biwabo bose bari basanzwe bari ngahe muzi nyene bari baje kumuraba uko yarayeho. Rero nta kuvuga ngo ni inkuru mbarirano canke ibiki, yarapfuye n'abamuhanze n'umuntu mbere ahubwo nuko na ifoto y'umuntu yari karaduha amakuru neza yamwiyambikiye wene nyene amwambika yapfuye mba nagiberetse nuko yuko itokoroha gushoka ishika. Rero muri make ugupfa koko yarapfuye vraiment sivyo imbeshere kandi n'ifoto twazibonye si kuvuga ngo ni inkuru mbarirane uko n'ifoto z'urupfu akiri kiziga urazi yuko batoye umuntu yapfuye baramufotora kugira ngo batange amakuru kugira banakurikirane icatumye yitaba Imana. Rero n'ifoto bamaze kuzogesha barazisohoza bazifise ku mpapuro ushima arivyo rero kuvuga howe asha n'imiryango yiwe niho yari ibagamwe ivyo si kuvuga ngo namakenga canke nibiki yarahambwe n'abantu bose abantu n'abanyabujumbura bose baraza mbere no kuraba. Nawe nyene yasenga no gusenga reka ni hatari yumvise ko n'umugabo we yapfuye y'amasengesho yafashe birakomera. Ugupfa koko kwirasha n'amabere bari bayamuhimbaguriye muga amabere urabona ko asanzwe ariko nta kibazo na kimwe indara yifise banasize bamutwaye gusa gufoto kw'iradio kugira barabe ko inda yoba ikigize n'igikomeye indani hoba hari umuntu gusa makuru kweri yazo ntawe ndamenya ibisigaye navyo ivyo sizi inkuru mbarirano jewe niho naye nibereye nishikiyeyo no gukaburi twagiye n'izina ririko n'abantu bamuhamvye baraho si kuvuga ngo yahambwe wenyene yahambwe sinzi ry'abantu rikoranye abiwabo n'ababanyi n'abantu nyene benshi cane barahe bahari nta numwe ataraza mu makuru. Rero ntimwibaze ati n'amakuru y'intuze eka nivyo ufise wabaza wino nabaze ndibaza aravyumva komera.